Eka nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe. Ni breaking news na makuru tugezeho muri aka kanya, na makuru avuga yuko dosiye ya Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid ukurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Akaba yaratawe muri yombi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane, hari ku munsi wo kwa mbere, nyuma yaho Ribu yatangaje ko hari hashize igihe ikora iperereza ku byaha bitandukanye uyu mugabo akurikiranyweho. Akaba rero ari Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné, akaba ari we wari ufite kampani ya Rwanda Inspiration Cup Backup isanzwe ifite mu nshingano gutegura irushanwa rya Miss Rwanda cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda. Nyuma y'uko rero atawe muri yombi, ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa, ndetse navuga yuko itabwa muri yombi rye ryasembuye ibitekerezo byinshi cyane by'abanyarwanda, aho n'undi bari bakunze gukemanga imitangirwe y'ikamba muri Miss Rwanda cyangwa se muri Nyampinga w'u Rwanda. Akaba rero dosiye yaramaze gushyikirizwa ubushinjacyaha, hanyuma rero ubwo akaba azagera imbere y'ubutabera nk'uko amategeko abigena. Nagirwa umwere azasubira mu buzima busanzwe, ibyaha nibimuhama azahanwa hakurikijwe amategeko ahana ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda. Tuvuye kuri iyi nkuru mbabwire ko igihe Bwongereza bwari bwarihaye cyo gutangira gukohereza bimukira mu Rwanda cyahindutse. Byatewe n'iki? Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko igihe yari yarihaye cyo gutangira kohereza bimukira mu Rwanda cyahindutse bitewe n'impamvu zitandukanye zirebana n'amategeko. Tariki ya 14 Mata 2022 guverinoma yagiranye amasezerano y'imyaka 5 n'u Rwanda agamije kohereza bimukira bajyayo mu buryo budakurikije amategeko bakoresheje ubwato. Guverinoma y'Ubwongereza yateganyaga ko igikorwa cyo kohereza icyiciro cya mbere cy'abimukira kizaba mu mpera ya Gicurasi 2022, kandi muri imyaka 5 Boris Johnson yemeza ko u Rwanda ruzaba rufite ubushobozi bwo kwakira bimukira ibihumbi n'ibihumbi. Uyu muyobozi kandi yasobanuye ko umwimukira winjiye mu Bwongereza guhera ku itariki ya 1 Mutarama 2022 arebwa n'aya masezerano. Ati guhera uyu munsi ubufatanye bushya bwacu mu by'abimukira n'iterambere ry'ubukungu busobanuye ko buri wese winjiye bitemera amategeko mu Bwongereza hamwe n'abahageze bitemewe guhera ku itariki ya 1 Mutarama agomba koherezwa mu Rwanda. PM cyangwa se Minisitiri w'Intebe Boris Johnson w'Ubwongereza ataratangaza iby'amasezerano, na nyuma yaho abanyapolitiki n'abahagarariye imiryango itandukanye irimo irengera abimukira batangiye kugaragaza ko batashyigikiye. Bamwe muri bo batangaza ko hashobora kuzitabaza inkiko kugira ngo ziyaburizemo kuko ngo atubahiriza amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi n'abimukira. Umuvugizi wa Boris Johnson witwa Max Brain ku itariki ya 3 Gicurasi 2022 yatangaje ko kohereza abimukira bishobora gukererwa ho amezi bitewe n'ibibazo bitandukanye birebana n'amategeko biri gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Umuvugizi yagize ati sintekereza ko hari itariki idasubirwaho yo kohereza abimukira ba mbere, ati kuko hari byinshi byo kubanza gukemura birimo zimwe mu nzitizi z'amategeko zavuzwe. Ati twakiriye ibitekerezo byo mu nzego nyinshi z'amategeko, ibyo sinabijyamo cyane, gusa turacyafite icyizere ko icyiciro cya mbere kizoherezwa mu mezi ari imbere. Nk'uko ikinyamakuru The Mirror kibitangaza, abimukira bageze mu Bwongereza guhera muri Mutarama 2022 barenga 7,000, barimo 972 binjiyeyo nyuma y'isinywa ry'amasezerano kugeza ku itariki ya 2 Gicurasi nk'uko amakuru atugira bivuga. Kuri wa kabiri isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi n'umuco UNESCO rivuga ko uyu munsi ari wo gushyigikira ibinyamakuru byibasirwa bikabuzwa gutangaza amakuru, kandi ko ari umunsi wo kwibuka abanyamakuru bishwe bari ku kazi mu Burundi. Baba abanyagihugu baba n'abanyamwuga ubwabo bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasubiye inyuma cyane. Ijwi ry'Amerika avuganye n'umwe mu banyamakuru bahunze Burundi mu mwaka wa 2015, Bob Rugurika, yari umuyobozi wa Radio Publique Africaine RPA, yatangiye avuga ku ngorane yahuraga nazo nk'umunyamakuru mu Burundi. Eje mu Burundi nk'uko mubizi narumenyesha amakuru w'ikinyamakuru cigenga, hama narakorera cyane mu bijanye no gutohoza icyo bita journalisme d'investigation. Hanini nico gikorwa nakora. Hanyuma
ingorane nyamukuru jewe ubwanje nahura nazo kandi n'abamenyesha makuru bandi arizo zibashikira nuko ubutegetsi buhari mu Burundi bwa CNDD-FDD kuva mu 2005 n'ubutegetsi bwavuye mu ishamba bwahora mu kugwana rero ntibutahura neza igikorwa c'abamenyesha makuru ntibwemera umuntu ashobora kuvuga ibintu budashatse je rero nk'umumenyesha makuru nakora cyane by'amatohoza n'amandiko ndagira amatohoza kubwicanyi buba kandi ubwicanyi bwakorwa n'inzego za leta ubusuma bukorwa n'abategetsi wasanga rero jewe nama mu nduru n'ingorane n'ubwo butegetsi baranamfunze rero nibaza ko barahakwa kunyica kenshi ingorane nyamukuru duhura nazo nuko ubutegetsi budatahura igikorwa c'abamenyesha makuru none ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe gute mu Burundi muri iki gihe mu Burundi umuntu ashatse kuvugisha ukuri by'ukuri nta byisanzure bw'ibimenyesha makuru buhari ivyo birazwi kuko uretse ko Uburundi buri mu njyana za politike n'umutekano muke kuva mu 2015 umugambi uri ku butegetsi uhaye ikiringo cya gatatu muhisi President Petero Nkurunziza harabaye injyana za politike n'umutekano muke abantu barahaguruka bariyamiriza ikiringo cya Nkurunziza hari abasirikare bahagurutse barashaka guhirika Nkurunziza kugira ntagire ico kiringo cya gatatu aho nyanze bwiriza shingiro abantu rero Nkurunziza n'umugambi wiwe bace bagomora inzego z'umutekano igipolisi hamwe n'umugwi w'inkorabara w'imbonera kure baraja mu bantu barica bararondera abamenyesha makuru kubica abamenyesha makuru barenga 107 barahunze uno munsi ubutegetsi nibwo bwici Burundi rero abamenyesha makuru bariyo barabitubwira ko nta bwisanzure bafise bwo gukora kuko baratinya kwica uracyakora akazi k'itangazamakuru niba ugakora se nicyo ukora kugira ngo amakuru areba igihugu cyawe atangazwe Ego nababwiye yuko kuva mu njyane z'ibihumbi 2015 Burundi bwinjiyemwo abamenyesha makuru barenga 100 barahunze bagomba kwicwa hariho abishwe mu Burundi abamenyesha makuru 3 barishwe umwe yicanwa n'umuryango wiwe abana 4 n'umugore hari umumenyesha makuru wa RPA yapfuye yitwa Nestori hari umumenyesha makuru yitwa Jean Bigirimana twarabuze irengero giye haraje imyaka 6 twarashinze amaradiyo akora nivyo kandi abatari bake barashima igikorwa dukora hanini rero tubandanya dukora kandi twarasubiye kubwira abarundi n'amakungu ibikorwa b'i Burundi novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe n'uno munsi tubwira abarundi n'amakungu ibikorwa mu Burundi urumva turafite amaradiyo akora les médias exil kandi turafise n'abantu bamwe bari bemeye kudufasha uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamenyesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye kandi tutaravye nabi turashobora kuzokugara kandi Burundi bwo babuhonze buzoja no mu bihe bidasanzwe kuko n'ubu unyurabona ko ibintu bidasanzwe nihe impanuro waha abanyamakuru bakorera mu Burundi nihe impanuro waha leta y'u Burundi impanuro noha leta y'u Burundi niho nohera bamenyesha yuko bakwiye kujya umutima amenyo bagatahura ko igikorwa cy'abamenyesha makuru ni igikorwa nkoramutima mu bijanye no guteza imbere igihugu cyane cyane muri ivyo bintu bya demokrasi muri ivyo bintu byo kwigisha abanyagihugu ingene bakwiye kwigenza ivyo bakwiye guharanira n'ikintu gikomeye urazi ko mu bihugu biteye imbere umwuga wo kumenyesha makuru ni kimwe mu nkingi za demokrasi n'iterambere rero mpanura leta ko ivyo bitahura iyo umuntu avuze ibitagenda neza iyo umuntu yerekanye amabi akorwa ntaba ari umwansi w'igihugu ahubwo aba ariko afasha ubutegetsi kugira butware neza ivyo rero ntibavyumva ikindi nobwira abamenyesha makuru akorera mu Burundi nuko bogerageza kujya umutima amenyo turazi ko bitoroshe ariko bagerageze baze barakora uko babishoboye bagerageze kugira uwo mwuga tuwuharanire kuko umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi usa n'uri kuragenda kagirire kandi bizomera nabi cyane iyi nkuru kimwe n'izindi zerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu bihugu bitandukanye bya Afurika murayisanga ku rubuga rukuru rw'ijwi ry'Amerika wa eshatu @voanews.com no kuri wa eshatu @radioyacu
@voa.com no kuri Facebook. Mu Burundi kandi umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye, cyane cyane abakozi ba leta. Bagaragaje izo mpungenge kuri wa mbere ku munsi mpuzamahanga w'umurimo. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika banitavye ibirori byabereye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bavuga